Umuvugizi w'intwaro yo hagati iterambere rusange ndetse n'umutekano Pierre Nkurikiye aherejeje gutangaza amajambo adahumuriza nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi mu nyuma y'uko hibonekeza ingwano zegereye igihugu c'u Burundi ziriko zirabera mu buseruko bwa Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Amakuru ariko aravugwa nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi aravuga yuko Red Tabara yo bihejeje gutegura inama iremere cane. Inama yarabaye mu mpera zino ndwi turiko turasozera aho iyo nama yoba yaranzuye yuko nyine hagomba gutangura kugaba ibitero mu Burundi cane ku rugo rw'umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye. Uyu muvugizi w'intwaro yo hagati iterambere rusange ndetse n'umutekano Pierre Nkurikiye aravuga yuko rero ingabo z'u Burundi zo ziteguriye kugwana urugamba. Amakuru aravuga yuko nyine ingabo z'u Burundi ndetse n'amabatayo menshi ari ku mapozisiyo yayo cane mu gisagara ca Uvira mu rwego kugira ngo babuze umuhari wa MT3 mu rwego rwo kugira ngo nyine ubashe kuba wo kwegera ahari urubibe rw'u Burundi ndetse na Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Biravuga yuko kandi u Burundi bwa bukomeje kwakira zimwe mu ntwaro ziremere cane ziriko zirava mu gihugu c'u Burusiya kwa President Vladimir Putin arongoye igihugu c'u Burusiya nyine asanzwe ari umunywanyi wa Evaristo Ndayishimiye ndetse n'izindi ziriko zirava mu gihugu c'u Bushinwa kwa President Xi Jinping nk'uko amakuru y'amaradushikira. Amakuru atugira muri no mwanya aremeza neza yuko nyine ibyo bihugu byombi bya biriko birategura nyine gukomeza gufasha igihugu c'u Burundi mu rwego rwo kugira ngo ibyashikiye muri Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo bitazagera nga muri kino gihugu c'u Burundi. Abakurikiranira hafi ibibera mu karere k'ibiyaga binini baravuga yuko uruhare ingabo z'u Burundi ziriko ziragira muri iyo ngwano rushaka kuzoteza akaga ndetse rukakwegera abanyagihugu ibe bitari byiza. Mu nyuma y'uko amakuru adushikira avuga yuko u Burundi bwararungitse ibatero zishika muri 16 muri Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo mu rwego kugira ngo bifatikanye n'ingabo za Kongo n'abandi banywanyi babo nyene mu rugamba rwo guhangana n'umuhari wa MT3, ariko byose biranga bibi by'ubusa dore ko uyu muhari ukomeje kugenda urigarurira ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye. Amakuru avuga yuko nyene arakajyo keza kuri Red Tabara isanzwe iragwanya u Burundi, aho Red Tabara ikomeje kugenda irifatikanya nyine n'abandi bamwe na bamwe bariko barava mu gisoda c'u Burundi bararungitswe muri Kongo nyene mu rwego kugira ngo bahangane n'ubutegetsi bwa Gitega burongowe na Evaristo Ndayishimiye. Amakuru adushikira muri no mwanya aravuga yuko na ya migwi ishika muri itatu iherutse kwifatikanya nayo iyo biri mu mugambi wo kugaba ibitero biremere cyane mu Burundi. U Burundi burashobora kujya mu kaga mu nyuma y'iko rero u Burundi bivugwa yuko ibikoresho bimwe na bimwe bya gisoda basanzwe barafise byinshi byaraguzwe ku bwa Perezida Bagaza ndetse gushika no mwanya n'ibindi bariko barazana bikaba ari ibikoresho bikoreshwa ubuhinga bwa none kugera rero igisoda c'u Burundi gisanzwe kitabimenyereye gishobora kuzokogwa ko nyine bikaba byo kigiraho ingaruka. Amakuru avuga yuko bariko bararunda abasoda benshi ku mipaka imwe n'imwe irahuza u Burundi na Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo nirahuza u Burundi n'igihugu c'banyi c'u Rwanda. Ibi bayi mu nyuma y'uko kandi mu misi iheze aribwo umukuru w'igihugu c'u Burundi Evaristo Ndayishimiye yama agaragaza ndetse akanavuga yuko ingwano ziriko zirabera mu buseruko bwa Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Izi ngwano ubwazo zishobora kuzotuma mu Burundi hashobora kuzagaragara ingwano ku rugero rudasanzwe, aho yavugaga yuko ingwano ishobora kuzadukira mu karere k'ibiyaga binini hose igaca irasatira nk'uko bikomeje kugenda biravugwa. Abanyagihugu benshi kandi barakomeje kugira icyo twakwita ubwoba ndetse n'umutima uhagaze, aho bafise ubwoba bw'ingwano ishobora kuza kuba iyogera muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Turagaruka ku makuru akomeje kugenda aravugwa kandi umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Madame Leande Makoro arejeje gutangaza neza yuko anenga guverinoma y'Ubwongereza n'ibindi bihugu bimwe na bimwe biriko biribasira u Rwanda aho gushaka igisubizo kirambye kubigendanye n'umutekano mukeya ukomeje kugenda uribonekeza muri Burasirazuba bwa Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo. U Rwanda muri no minsi rurimo kwagirizwa byinshi bitandukanye kubigendanye no kuba ruriko rurashinzwa kuba rugira uruhara mu bigendanye n'ingwano ziriko zirabera muri Kongo, ariko u Rwanda rubikabihakana rukavuga yuko nyine rwashizeho ingamba z'ubwirinzi mu bikorwa bikomeje kugenda bigaragara cane ibikorwa bigendanye
no kurabira hamwe rero ingene abasoda bamwe na bamwe bari muri Kongo bari muri FDL dashobora kuba bohungabanya umutekano w'igihugu c'u Rwanda. Amakuru akomeza kugenda aratugeraho kandi aravuga yuko ingabo zo muri SADC ziganjemo izo muri Afrika y'Epfo ziri gutahukanwa ndetse ziranyuzwa mu gihugu c'u Rwanda. Ingabo za Afrika y'Epfo zari zimaze imisi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyine zifatikanya n'iza FARDC mu kugwanya umubare wa M23 zigiye gutaha zinyuzwe mu gihugu c'u Rwanda. Ziravunyuzwa mu gihugu cibanyi c'u Rwanda mu nyuma y'uko kandi umubano w'ibihugu byombi usa naho utifashe neza mu nyuma y'amajambo amaze imisi ariko aravugwa n'abategetsi ba leta ya Eritrea kwa Perezida Cyril Ramaphosa. Mwiriwe neza mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherereye mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, mwese ndabahaye ikaze kandi ndabifuriza kumererwa neza cyane. Ndabaye ikaze abatwumviriza muri mu Burundi, abatwumviriza muherereye mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, abari mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru ubutunzi canke budandazi, abari Gitega, abatwumviriza bari imuravya, bari Ngozi, bari mu ntara ya Bururi Cankuzo ndetse no mu bindi bice bimwe na bimwe, abari mu makaritsiye amwe namwe, mwese ndabahaye ikaze cyane. Niteka n'umunezero kongera gusubira kubana namwe mu biganiro byacu tubategura ndetse tukabashikiriza kuri ndomonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ikaze kuri mwebwe mwese kandi mutwumviriza muri mu gihugu cibanyi c'u Rwanda, igihugu cibanyi ca Uganda, muri Tanzania, Kenya, Congo Kinshasa ndetse na Congo Brazzaville, uko mugano w'Iburaya n'ahandi mwese mwandanya mutwumviriza ndabahaye ikaze. Arugambira usanga handa gusaba cyane kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu. Ikaze kuri mwebwe mwese, amakuru tuyatangurire mu Burundi ahakomeje kugenda yaravugwa byinshi bigiye bitandukanye. Umuvugizi w'intwaro yo hagati iterambere rusange ndetse n'umutekano Pierre Nkurikiye aravuga yuko umuhari wa Rwigitaba rusanzwe uragwanya ubutegetsi bw'u Burundi waba uhejeje gukora inama muri indwi turiko turasozera. Iyo nama ikaba yaranzuye yuko u Burundi bugomba gutangura kugabwa ibitero yemere cyane nkuko amakuru yamara dushikira. Biravuga yuko rero bo bafise umugambi wo kwivugana umukuru w'igihugu c'u Burundi, abivuga yuko rero bo bashaka kumwivugana mu rwego kugira ngo bakure ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Abanyagihugu bamwe na bamwe ubwabo barasanzwe bamaganira kure ubutegetsi bwa CNDD-FDD ndetse bakaba bakunze kugaragaza neza yuko nyine ubutegetsi atakintu na gitoya bwari bwashitsa ku Barundi ndetse canke se ngo bugeze ku Barundi mu myaka irenga 20 bamaze bari ku butegetsi. Ibingibi ubwabyo birakurura umwuka mubi rero muri uyu mugambwe uri ku butegetsi ndetse uyu mugambwe uri kuritegurira amatora. Biravuga yuko rero Rwigitaba yoba irashaka kuronkera akaryo keza nyine ko kugaba ibitero mu Burundi mu nyuma yuko rero imbaraga nyinshi bariko barazishira mu gisagara ca Uvira kiriko kirakingirwa n'ingabo z'u Burundi mu rwego kugira ngo nyine umubare wa M23 utazabandanya nyine wegera icyo gisagara, dore yuko byoba arakamaramaza ndetse byo bari bararemere cyane ku mutekano Burundi, aho n'igisagara ca Bujumbura kitoba kimeze neza nkuko amakuru yamara dusumira ndetse kitoba gitekanye. Uyu mutegetsi nyine arasanzwe aravugira ubushikiranganje bwa hagati iterambere rusange ndetse n'umutekano Nkurikiye aravuga yuko ingabo z'u Burundi zitegerezwa ndetse ziriko zirakora n'ubundi akazi karemere cyane ku mapozisiyo yabo, ndetse aho amabatayo ariko aregerezwa nyine imipaka imwe n'imwe mu rwego rwo kugira ngo babashe gukingira uwo mwanzi. Leta y'u Burundi kandi iranasaba abanyagihugu kwitwararika bakama bararangura ibikorwa byabo bajejwe nyine ndetse bagakora imirimo yabo, ariko ibigendanye nyine no kwitwararika bagakomeza kugenda bitwararika mu nyuma y'iko rero batizeye ibiriko biraba canga se ibiriko birakogwa ko rero ingwano ziriko zirabera muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo zitoca zirabagiraho ingaruka. Biravuga yuko kandi mu Burundi baba ariko barakira zimwe mu ntwaro ziremere cyane, intwaro karundura ziganjemo nyine imodoka zo mu bwoko bwa BM21 ndetse n'izindi ntwaro zimwe na zimwe zirimo n'ibifaro. Bivuga ko u Burundi bwama buriko burakira ziturutse mu bihugu birimo nk'Uburusiya ndetse n'igihugu c'Ubushinwa. Cane igihugu c'Ubushinwa biravuga yuko rero igihugu c'Ubushinwa cyaba kiriko kirakorana n'igihugu c'u Burundi ku rugero rudasanzwe, aho abarundi nyine basanzwe rifatikanya n'Ubushinwa, na cane Ubushinwa bukaba bwaratanze inkunga y'imiliyoni nyinshi z'amadolari ya leta zunze ubumwe za Amerika mu bikorwa rero byo kubaka ikibuga cy'indege mpuzamakungu cya Bujumbura cyaritiriwe Melchior Ndadaye, ikibuga cy'indege kimwe rudende kibarizwa ngaha mu Burundi.
Amakuru akomeza kugenda aratugeraho akaba agaragaza neza yuko nyine Ubushinwa bwa bufise akaryo ko kuronka ubutare nga mu Burundi, aho amasosiyete yabo ashobora kuzohabwa isoko ryo kwimba ubutare nyine bwo mu Kirundo ndetse no mu bindi bice bimwe na bimwe nga mu Burundi. Amakuru atugera aravuga yuko ariyo mpamvu bo baragiranye amasezerano nyine ashobora kuzotuma Uburundi burahabwa ibigwanisho. Icyakora kandi bamwe mu bakurikiranira hafi politike yo mu karere k'ibiyaga binini ntibajye umunwa mu kugaragaza neza yuko politike y'u Burundi cane cane mu kubaka igisoda isa niyamaze kugenda irasigara inyuma. Abakurikiranira ibibera mu Burundi baremeza neza yuko nyine zimwe mu ntwaro Abarundi basanzwe yaramenyereye gukoresha ari zasizwe na Bagaza, ndetse gushika umwe no mwanya intwaro zimwe na zimwe ziriko zirazanwa akaba ari zimwe nyine ziriko zigoranye kuba wozifashisha mu nyuma y'iko zisaba ubuhinga bwa none. Amakuru avuga yuko rero Uburundi butegerezwa kuba niyo bwotangura gutanga imyimenyerezo ihambaye mu gukoresha ibyo bigwanisho nyine bisanzwe birakoresha ubuhinga bwa none. Uyu muvugizi ubushikiranganji nkuko bizoma bigaragara nyine aravuga yuko Abarundi badakwiriye kuba nyine bohamuka canga se ngo batizabo, ariko aravuga yuko bakwiriye gukora bigengetsera cane cane abakorera mu gisagara ca Bujumbura nyine ku mugwa mukuru w'ubudandaji, nkuko amakuru akomeza kugenda aratugera bivuga. Amakuru kandi yama aradushikira aravuga yuko nyine mu Burundi nyine hakomeje gukorwa defense iremere cane mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba barabera hamwe rero ingene igisagara ca Uvira kitaca akigarurirwa n'umuhari wa MT3 nkuko amakuru akomeza kugenda aratugera bivuga. Ni mu gihe kandi amakuru ariko araturuka muri Kivu y'Amajyepfo muri za Minembwe biravuga yuko rero nyine imihana yo mu Minembwe yamaze kwigarirwa n'umuhari wa Twirwaneho usanzwe uragwanira Abanyamurenge nkuko amakuru yamara tugeraho abivuga. Abanyamurenge nyine barasanzwe n'ubundi bari basanzwe bararongowe cane cane na Colonel Michael Rukunda batazira Colonel Makanika nkuko byoma bigaragara canke General Makanika. Amakuru aravuga yuko uyu nguyu nyine aherutse kwicirwa mu gitero cya drone cyagabwe n'ingabo za FARDC, aho zangaga yuko nyene bo kwihuza n'umuhari wa MT3. Kugeza ubu wasimbuye Colonel General Makanika aravuga yuko nyine bamaze kugenda barihuza n'umuhari wa MT3 mu rwego kugira ngo babashe kuba bohangana n'ingabo za leta ya Kongo, ingabo z'u Burundi n'abandi bamwe basanzwe barifatikanya. Ibi birabaye mu nyuma yuko kandi umuvugizi wa MT3 ku rwego rwa gisirikare nyine Lieutenant Colonel Wiringoma aherutse gutangaza neza yuko nubundi Abanyamurenge bashobora kuzotangura kugwanirirwa ndetse bagaca bararyama bagasinzira. Ingabo za Afrika y'Epfo nyine zizwi nka SADF zari zimaze imisi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo zifatikanya n'ingabo za FARDC mu kurwanya umuhari wa MT3 zigiye gutaha zinyuze mu gihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda. Afrika y'Epfo yarohereje ingabo zirenga 2,900 mu butumwa bw'umuryango w'ubukungu n'iterambere ry'ibihugu bya Afrika y'Amajyepfo SAMIRDC, umuryango uzwi ku izina rya SADC. Izi ngabo zarajyanye n'iza Malawi ndetse n'iza Tanzania nyine nkuko byoma bigaragara zirasangayo iz'u Burundi zinifatanya n'iza FARDC, abazarendo n'abacanco b'Abanyaburaya bo mu gihugu ca Romania, ariko MT3 ica irabakubita inshuro harapfuye abasirikare bashika muri 14 b'Afrika y'Epfo. Goma irafatwa, abasirikare bari bayirimo nyine baragenzurwa baraca barazengurukwa n'umuhari wa MT3. Ingabo za Afrika y'Epfo kandi zarahagaritse imirwano, ihurizo nyine rirasigara ku kumenya uko rero zozova mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, kuko ikibuga cy'indege cya Goma cyarangiritse ndetse cyaranafunzwe, nubwo mu nama zirutse kubera mu gisagara ca Dar es Salaam muri Tanzania zaranzuye yuko MT3 ishobora gufungura icyo kibuga cy'indege. Amakuru atugeraho akaba avuga yuko MT3 idashobora kuba yofungura icyo kibuga cy'indege nkuko byoma bigaragara.
Inteko ishinga amateka ya Afrika y'Epfo yaramaze imisi yotsa igitutu Perezida Cyril Ramaphosa ngo acyure rero ingabo z'igihugu ciwe zireke kwicigwa mu mahanga zizira inyungu rero z'umuntu ku giti ciwe. Umuvugizi wa FC nyine cangwa M23 mu by'politike bwana Lawrence Kanyuka aherutse kubwira abamenyesha makuru yuko igihe kigeze ngo ingabo za Afrika y'Epfo ziri mu bigo bya MONUSCO zitahe ndetse bagiye kuzireba bakanazibwira yuko rero inzira ishoboka zanyuremo rero ayo kunyura ku mupaka uhuza u Rwanda ndetse na Republika Iharanira ya Kongo ndetse bakanyura nyine mu nzira nk'iyo abacangero baba baranyuzemo. Ati byavuzwe kenshi ko rero twiteguye kubaha rero inzira bakagenda ikibuga cy'indege cya Goma. Ubu ngubu rero ntibyoshoboka ko rero bagikoresha, hari ibisasu byinshi bigitezwemo n'inzira z'indege nyine zuzuye ibinogo kubera ibisasu byaba byaraharashwe. Twarababwiye yuko bashobora rero kunyura mu Rwanda bagasubira iwabo, twe nta kibazo tubifiseho. Twarababwiye yuko rero nubwo bari rero kuba mu birindiro bya MONUSCO bagomba gusubira iwabo. Amakuru avuga yuko rero aba basirikare bazanyura ku mupaka w'u Rwanda ni kuwa kabiri igenekerezo rya 2025 Ruhuma 2025 nyene ari 149 abakomeretse barimo rero 5 barembye cyane ndetse n'abagore 2 rero batwite. Izi ngabo zarageze muri RDC mu mpera za 2023. Depite Kari Niyahouse munanguro z'uku kwezi kwa Ruhuma 2025 yaravuze ko u Rwanda rwarahaye Afrika y'Epfo inzira iyo kunyuzamo rero imirambo cyangwa ibiziga by'abasoda bashika muri 12 bo muri Tanzania ndetse na Malawi. Icira byanga ivuga yuko rero byaba ari agasuzuguro. Ati Perezida Kagame yarahaye Afrika y'Epfo uruhusha rwo korosha inzira iyo mu Rwanda. Afrika y'Epfo ibibona nk'agasuzuguro, irahitamo kudakoresha ayo mahigwe. Uretse ko nyine byararangiye Afrika y'Epfo n'ubundi yifashishije uruhande rw'u Rwanda ku mupaka wa Cyanika nyine, aho banyuze mu Rwanda ku mupaka wa Cyanika berekeza nyine i Kampala mu gihugu ca Uganda kuri Entebbe. Nk'uko bigaragara, abadepite ba Afrika y'Epfo kandi barashinjije Perezida Ramaphosa kohereza ingabo z'igihugu gupfira muri RDC mu nyungu ze umuryango wenyine ndetse n'aba hafi yemnyine barakora mu bucukuzi bwo kwimba ubutare. Bikavugwa ko rero yari ari kubaharurira nyine inzira ngo bazagiye kuyacukura nyine burasazwa bwa Republika Iharanira ya Kongo. Bibaza kandi ukuntu mu bihugu 15 bigize SADC ibihugu bitatu ari byo rero byohereje ingabo gusa, ibindi bigatamo rero kwifata ntibigire icyo bivuga. Aha nawe nyine harimo kugaragara neza yuko nyine hakaba harimo rero kugaragaza neza yuko leta ya Kongo ndetse n'ibindi bihugu bimwe na bimwe byoba byaragiye inama, ndetse bwe Perezida Ramaphosa biraboneka yuko yo afise inyungu nyinshi cyane mu bigendanye nyine n'ibyo bikogwa byo kuba yararungitse abasoda. Hari amakuru avuga yuko kandi hari n'abandi basoda bamwe na bamwe baba baherutse kugaragara ikisangani, abandi bakaba baragaragaye mu bindi bice bimwe na bimwe baranyura ku kibuga cy'u Burundi cy'indege kibuga mpuzamakungu ca Bujumbura nk'uko amakuru yama aradushikira. Ibi byose biraboneka yuko Perezida Ramaphosa afise rero nyine impamvu ndetse yiteguriye neza gukomeza nyine kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko nyine yiteguye gukomeza nyine ino ngwano. Ibimenyesha makuru byo mu Rwanda byanditse yuko Perezida Tshisekedi yuba yaremeye guhonga Amerika rero n'abanyaburayi amabuye y'agaciro ngo botsirera igitutu igihugu cy'abanyi cy'u Rwanda. Perezida wa Republika Iharanira ya Kongo Perezida Felix Tshisekedi Chilombo kamwene Etienne Tshisekedi yaratanguye kureba uko rero yakurana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirongoye na Perezida Donald Trump n'ibindi bihugu by'Iburaya mu bigendanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro y'igihugu kiwe kugira ngo nabyo rero bimufashe guhangana n'umwari M23. Amakuru y'iyi mikoranire ya Perezida Tshisekedi na Amerika yaragarutsweho na The New Times, ikimenyesha makuru gisanzwe ari ikimenyesha makuru kiremere cyane. The New Times nyine iki kimenyesha makuru kiratangaze ko kuri ubu Tshisekedi wabuze rero ayacira ndetse n'ayamira kubera ingabo ze zikomeje gutakaza umusubirizo ibice zagenzuraga, yemeye
guharira Amerika ndetse na Nyaburaya amabuye y'agaciro y'igihugu cye kugira ngo arebe ko rero bomufasha guhangana na M23. Binyuze muri uyu mugambi Tshisekedi kandi yifuza ko ibi bihugu by'Uburaya ndetse na Amerika birushaho rero gushyira igitutu ku gihugu c'ubanyi c'u Rwanda, ashinza gufasha rero umuhari wa M23, ashimangira ko kandi guha rero guha amabuye y'agaciro ibihugu bishobora gutuma rero iki gitutu kiyongera ndetse igihugu cye kikabona amahoro ku buryo busesuye. Bwana Tshisekedi yaremeye gutanga aya mabuye y'agaciro mu gihe rero urwego rw'ubucukuzi mu gihugu ce rwari rumaze igihe kinini cyane rugaragaramo umubare munini cyane w'ibigo binini by'Abashinwa birubyaza umusaruro kurusha Amerika, nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugera bivuga. Aya makuru agiye hanze rero mu gihe ibihugu nk'Ububirigi buza rero ku isonga mu gusahura umutungo wa RDC, Ubudage ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byaratanguye gushyira igitutu ku Rwanda ndetse birukangisha n'ibihano. Kwikubitira Amerika yarahise inafatira ibihano General Richard James Kabarebe arasanzwe ari umunyamabanga wa leta ajejwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, imushinza kuba rero umuhuza w'u Rwanda na M23. Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo kandi ni kimwe mu bihugu byo ku isi birafise umutungo kamere mwinshi cyane cyane ujyanye n'ubutare nk'uko bigaragara, kuko bafise zahabu, diamant, cobalt, copper, nickel ndetse na uranium ndetse n'ayitwa lithium n'ayandi menshi cyane agiye atandukanye. RDC rafise kandi umutungo kamere utarakogwaho nyine ubarirwa muri miliyari ibihumbi 24 by'amadolari ya Amerika, bituma rero aricyo gihugu ca mbere gikize ku isi nyine haragendewe ku mutungo kamere wacyo mu gihe wose waba utunganyijwe. Bibagwaga yuko kandi 48% bya cobalt yacukujwe nyine ku isi hose muri 2013 yaravuye muri RDC, mu gihe icyo gihe ingana 47 nyine kwijana by'ububiko bw'ibiri ku isi ariho rero yari iherereye. Imibare ya vuba yerekana yuko 30% bya cobalt iri rero ku isi iri muri RDC, no kuvuga toni miliyoni 36. Tshisekedi arafashe icemezo mu gihe n'ubundi amabuye y'agaciro ya Kongo yarasanzwe afitweho rero ijambo n'amahanga, nyamara umubare munini cyane w'abaturage b'igihugu ciwe barabayeho mu bukene. Urugero mu masezerano afite agaciro ka miliyoni 300 igihugu cya Kongo cyarasinyanye na societe zitandukanye zo mu mahanga zicukura cobalt, amafaranga agarukira nyine ku bacukuye ni 3%, andi ajya mu mifuka y'abanyamahanga batifuriza iki gihugu ibyiza cyangwa neza. Bibagwa kandi ko 40% bya diamant icukugwa mu bice bya Kasai ndetse no muri Kivu zombi n'utundi duce twa Mainema ndetse na Katanga ijyanwa mu mahanga mu buryo rero bunyuranyije n'amategeko, ni nako kandi bigenda ku yandi mabuye. Ni kenshi Tshisekedi yagiye yumvikana avuga yuko intambara ahanganyemo na M23 itegwa n'u Rwanda kurusha gusahura igihugu cye. Gusa umuvugizi wa M23 Bwana Lawrence Kanyuka aherutse kubinyomoza. Bwana Lawrence Kanyuka kandi nawe ari mu bafatiwe ibihano biremere cyane nk'uko amakuru akomeza kugenda tugeraho. Associate ziwe zimwe na zimwe iri mu France no mu Bwongereza ijerwe gutanga ubujyanama ku bigendanye n'ubutare ndetse n'ijerwe kudandaza bifungurwa zishobora gufatirwa. Bashimire tugaruke mu kanya.